Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abaraye baturiye isoko ya Ruvumera bahejeje kumenyekana, kandi amakuru adushikira adahumuriza akaba avuga ko ababigizemwo uruhare ari abajejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ikibabaje nuko abajejwe umutekano babigizemwo uruhare nka bose bakomoka muri CNDD-FDD, aho amatohoza ahejeje gukorwa kandi bikaboneka neza ko ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Benshi bakabona ko CNDD yamaze kujyamwo ibibazo bikomeye cyane, kuko abadede nka bose ntibagishaka Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ariyo mpamvu bari gukoresha imbaraga zose kugira ngo bamukure ku butegetsi babanje gucafuza izina ryiwe. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi bihambaye kandi biteye ubwoba byerekana ko mu gihugu c'u Burundi ibara rishobora kugwa umwanya uwo ari wo wose. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane y'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, Generali Arengiyome Bunyoni, upfungiwe mu ibohero rya Gitega, ariko amakuru ariko aramuvugwaho akaba ari amakuru adahumuriza, nyuma y'uko bamufatanye amatelefoni atari make, kandi bikaboneka neza ko ayo matelefoni kugira ngo amushikeho byagiye bica mu nzira ndende zikomeye cyane, ku buryo n'abategetsi bahambaye cyane harimo n'umushikiranganji wa mbere baba barabigizemwo uruhara rukomeye cyane. Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yatora ayo matelefoni ntaratora agatiro, kandi biraboneka neza ko ibara nanone rishobora kugwa, kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye arabona ko Generali Arengiyome Bunyoni ataho kumushira afise, kuko biraboneka neza ko mu ibohero naho byanze bikunze ibihangange bizamukuramwo umwanya uwo ari wose, akaba ariko ariyumvira kumugandagura, ariko nanone akabona ko ibara ryahita rigwa mu gihugu c'u Burundi, kuko Generali Arengiyome Bunyoni arafise abamushigikiye batari bake, kandi arafise abakunzi mu nzego z'umutekano, mu nzego zifata ibyemezo ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'abatwara igihugu bo ku rwego rwo hejuru. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye abona ko igihe cyose yakora ikosa ryo kumugandagura ibara ryaba riguye, ariko nanone akabona ko atacindi gisigaye uretse gushaka uburyo ki amukura mu nzira. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira kuri byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Faustin Ndikumana atangaza ko ibiri kubera mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, kandi akavuga ko ibintu bidafatiwe mu maguru masha igihugu c'u Burundi gishobora kwinjira mu manga ikomeye cyane. Turaza no kubabwira kandi ko mu kwezi kwandamukiza guheze abarundi bashika 23 bishwe mu ntara 9 zose, harimwo abakenyezi 5 ndetse n'abana 2. Ibi akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ukuzimangana no kugenda akagirire biriko biba ku mashirahamwe atandukanye yo mu Burundi, niyo mvo y'ubukene bukabije burangwa mu bakozi ndetse n'ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubwa Faustin Ndikumana avuga ko ahanini ukugara kw'ayo mashirahamwe biva ku itunganywa ribi ry'ibikorwa bya leta, aho idasiba no kwivanga mu bikorwa by'abikorera utwabo, ibituma benshi batinya kugira ico bakoze, kandi bigatuma ubushomeri bugumya kwiganza mu gihugu c'u Burundi.
Faustin Ndikumana agatangaza ko ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, kandi agatangaza ko biteye ubwoba kubona amashirahamwe ya leta agera muri 6 yugaye umwaka umwe, mu bintu vyerekana ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi, kandi akaba ari ibintu vyerekana ko byanze bikunze abarundi bagomba gufatana mu nda bagakura igihugu mu kaga kimazemwo imyaka ishika muri 18. Faustin Ndikumana ati ibintu bigoye bikiriko kuko atabikorwa by'iterambere by'igihugu bigaragara bigikorwa, mu gihe aribyo byahora biha akazi abatari bake. Avuga ko ibintu byononekaye mu bisata bitandukanye kuko atabumenyi bukwiye bugitangwa mu nyigisho kugira abantu bashobore kwibeshaho, kandi agatangaza ko ibi byose biriko bimuka ku ntwaro mbi iri ngaha mu gihugu c'u Burundi, intwaro izingiye amaboko imugongo abarundi, kandi akaba ari intwaro biboneka neza ko atacyo iriko irafasha abene gihugu. Akaba ariyo mpamvu Faustin Ndikumana ahanura abarundi bose hamwe amaze bakikuraho iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro y'agacinyizo, iyi ntwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi. Uruganda rw'imboneshakure yacu rwarashoboye kumenya abantu 23 bishwe mu ntara 9 mu zigize igihugu mu kwezi kwa Ndamukiza twaraye dusozereye. Muri abo bishwe harimwo abakenyezi 5 n'abana 2. Ibi akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje, byerekana ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD iriko irasesa amaraso ku rugero rukomeye cyane kandi ruteye ubwoba. Akaba ariyo mpamvu bamwe mu barundi bariko bariyumvira kuyikuraho amaboko, biboneka neza ko ataho ishobora kubashikana, kandi bikoneza ko byose biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye kuko atanico akora kugira ngo ahane abariko barakora ayo marorerwa. Akaba ariyo mpamvu benshi mu barundi bavuga ko ibi bintu biteye ubwoba biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu ntara ya Bubanza naho ibintu ntivyoroshe na gatoya ku bari basanzwe bihereza ibinyobwa bya Burarudi. Abanyagihugu bihereza ibinyobwa biyengeye kubera kubura ibinyobwa bya Burarudi. Nk'uko biri mu zindi ntara, kuronka ibinyobwa bihingurwa na Burarudi mu ntara ya Bubanza uburengero bw'u Burundi biragoye. Abanyagihugu baca bihereza inyobwa zihingurirwa mu gihugu kandi zisanzwemwo umwambiro urenze, kandi n'ibiciro ntibishingwa ku mategeko. Abanyagihugu barengeye bagasaba leta gutora umuti w'ico kibazo. Mu bunywero butandukanye mu gisagara ca Bujumbura ndetse na Bubanza nta kinyobwa na kimwe caba icambiye canke isoda z'ihinguriro rya mbere mu Burundi kihaboneka. Ubunywero bumwe bwarugaye, abakozi barungitswe mu karuhuko, nta kundi kogira, bikavugwa na bamwe mu bafise ubunywero. Abantu bamwe bahora babeshejweho n'ubunywero byarabakozeko cane, twavuga nk'abantu bari basanzwe bakora muri ubwo bunywero. Yahora adandaza amafiriti ajana inyama ku bunywero bumwe buri mu gisagara ca Bubanza, ariko ubu ngubu ntago akibikora, akazi karaheze nta kundi. Umukoresha yasanze adashoboye gukora atabinyobwa, ibintu byose byarahagaze, niko yavuze. Baca badandaza ibinyobwa bihingurirwa mu gihugu. Kubera ibura ry'ibinyobwa bya Burarudi, ubunywero bumwe buca bugurisha ibinyobwa bikorerwa mu gihugu. Kugira ngo dushobore kubeshaho imiryango yacu, twafashe ingingo yo kuvuvudikira ibinyobwa bihingurirwa mu gihugu, mugabo birateye amakenga. Bimwe muri ibyo binyobwa biremewe n'amategeko, ibindi nabyo birimwo umwambiro urenze urugero. Birateye ubwoba mugabo nta kundi, nk'uko bivugwa n'abariko barafata ibyo binyobwa. SOS Media Burundi yarashoboye kubona zimwe mu nyobwa zikorerwa mu Burundi, Made in Burundi, zivugwa ni nka Susuruka, Sorora, Super, Mukambati ndetse n'izindi. Zimwe mu macupa y'ibishongi plastique usanga zifise urugero rw'umwambiro rushika kuri 16% nk'uko abamenyeshamakuru bacu babyiboneye. Iyindi ngorane nk'uko abasorora byo binyobwa babivuga mu bunywero ngo usanga bidugiriza ibiciro. Akabi ntigasiga akandi, leta yategerezwa gushinga ikanacungera ibiciro byo binyobwa biguma biduga muri no minsi, niko ababyihereza bavuze.
uko byifashe Bubanza siho honyine, ibinyobwa bihingurwa na Bralirwa birakennye hafi mu gihugu cose. Abahinga mu by'ubutunzi basemerera bavuga ko iyugarwa ry'iryo hinguriro rya mbere rihambaye mu gihugu ryoba ari uruhombo runini ku butunzi bw'ico gihugu gitoya kiri muri Afurika y'ubuseruko kandi gisanzwe ari nacyo gihugu gikenye cyane muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Ibi nyine ni bimwe byavugaga na Faustin Ndikumana avuga ko Uburundi bugeze ahatemba kandi akemeza ko indongozi mbi arizo zishe igihugu c'u Burundi. Amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru ari kuvugwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni upfungiwe mu ibohero rya Gitega. Bunyoni arashobora kuronka itelefoni imusanze mu cumba apfungiwemwo, ibyo bikongereza ibyaha yagirizwa. Kuwa 25 Ndamukiza guheze abacamanza bo muri parike nkuru iri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura baragiye Igitega umugwa mukuru wa politike ku birometero birenga 100. Hari mu matohoza yiyongera ku byo Bunyoni yagirizwa, nuko bijanye n'amatelefoni yatowe mu cumba afungiwemwo gicunzwe cane. Ibyaha byiwe byiyongereye ku rugero rwa kabiri rwa sentare ntahinyuzwa. Abapfungwa batatu nibo babajijwe. Ni Charlotte Irankunda mufungwa yikekwa kuba yarashiriye telefoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni muri ntwarante guheze. Abandi bumvirijwe ni Kome Niyonsaba uwahoze akurikirana inyubakwa za Bunyoni na Bosco Ciza, uwo nawe aranguza imitobe iva muri Tanzania iza mu Burundi. Bumvirijwe mu ibohero rikuru rya Gitega aho abo bagabo uko ari batatu bapfungiwe hamwe n'uwo yahoze ari umuroberi w'umuhutu. Umwaka amatelefoni atari munsi abiri aramaze gutorwa mu cumba cicungerewe we gipfungiwemwo umupfungwa ateye ubwoba kurusha abandi mu Burundi. Kubw'amasoko mu butungane ugutunga amatelefoni n'amakarata y'amatelefoni mu ibohero bizokongera ku byaha 10 byagirizwa Bunyoni igihe yarenguka mu gisata gisubiramwo imanza ca sentare ntahinyuzwa. Uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere ariko akora mu nyororo w'ubuzima bwiwe bwose kuva muri Kigarama guheze. Umushingwamanza wiwe Placide Gatoto yemereye SOS Media Burundi ati twarunguruje urubanza mu gisata cy'iyungururizo ca sentare ntahinyuzwa, ntituraronka isango ryo kuburanisha, ariko ikiboneka cyuko nuko n'ubundi tuzatsinda kuko biboneka neza ko uwo mburanira yarenganijwe ku rugero rukomeye cane. Amakuru adushikira akaba avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yashavuye cane amaze kubona General Guillaume Bunyoni atunze amatelefoni, kuko Bunyoni niwe ubwe uyandikiye umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka wa 2023 akamwifuriza umwaka musha muhire kandi akamubwira ikintu gikomeye cane, aho yamubwiye ko naho yibwira ko yamupfunze atigeze amupfunga ko umwanya uwo wose yashaka ko yasohoka ibohero, ahubwo ko hari ibyo akiriko arikorera. Ibyo bintu bikaba byarateye ubwoba bukomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye kubona Bunyoni apfungiwe ahantu hacunzwe cyane kandi hacunzwe n'abantu bahambaye cyane. Byahise bimwereka ko abantu bose bari mu butegetsi ari abagambanyi bakomeye cyane, kandi ahita abona ko umwanya uwo ari wose Bunyoni yava mu ibohero kandi agahita akora kudeta nk'uko ari kubipanga. Akaba ari gutegura rero kumugandagura kugira ngo amwikize, ariko nanone akabona ko ibara rishobora guhita rigwa mu gihugu, kuko Bunyoni arafise abakunzi batari bake, arafise abo yagiye aha imirimo mu nzego zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, arafise abantu batari bake mu nzego z'umutekano. Murazi ko yatwaye ubushikiranganji bw'umutekano igihe kitari gito, murazi ko yagiye azezwa amabanga akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Ibyo nyine bikaba byaramutumye agira abantu batari bake mu nzego zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aranafise amahera menshi cyane, amakuru ahari nuko ari we Murundi ufise amahera menshi. Ibi byose bikaba bimuha imbarabwa ndetse n'ubushobozi, kandi noneho bikaza byiyongera ku gashavu abadede bafise, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yabahemukiye akabahekura akica umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi byose bikaba biriko birarwanira mu badede bavuga ko ikintu cyonyine gishoboka ari uko bakikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bakaba banabona neza ko ariko arabamaramaza kuko aramaze kwica igihugu we n'umutambukanyi wiwe, kandi yagiye afata ingingo zibangamira ibihangange nka byose muri CNDD. Akaba ariyo mpamvu bashaka kumwikuraho.
twari twababwiye ko tuza kubaha umuco ku byaraye bibereye aho mu gisagara cya Bujumbura, aho isoko yahiye ariko Imana igakinga bagahita batangura kuyizimya hakiri kare, ariko amakuru adushikira aravuga ko isoko ya Ruvumera icyatumye isha ari bamwe mu bajejwe umutekano kandi bakomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, bakorana n'ibihangange bari baturiye iyi soko ya Ruvumera kugira ngo bereke Perezida Evariste Ndayishimiye ko bitoroshe, kandi abaturiye isoko ya Ruvumera bakaba bafisanye isano n'abaturiye isoko nkuru ya Bujumbura. Ibi bintu rero byose bikaba biriko birakorwa kugira ngo bihimure Perezida Evariste Ndayishimiye kandi bamwereke ko gutwara igihugu byamunaniye, kuko baramusabye kenshi gutanga imihoho ariko akanga. Ibishavuza abatari bake bakomoka muri CNDD-FDD bakavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ibyo bazamutembagaza ku butegetsi. Isoko ya Ruvumera yahiye ku munsi w'ejo, ariko yari yatezwemwo ibiturika, akaba aricyo cyatumye ihita ishya bikomeye cyane, ariko Imana igakinga abajejwe umutekano bagahita baza kuyizimya. Ariko ikiboneka ni uko ibi bintu biriko biraba biteye ubwoba, kandi ibintu biriko biraba bikaba bifitanye isano n'injyane ziri muri CNDD-FDD, kuko amakuru adushikira aravuga ko hari umujenerali wabigizemwo uruhara rukomeye cyane, kandi we akaba yaragambiriye ko iyo soko yose ikongoka, ariko Imana ikaba yakinze, ikaba yanze ko abarundi bongera gusubira mu gihombo nk'icyo bagize isoko nkuru ya Bujumbura ishya, kugeza n'ubu ngubu ikaba itarasubirwa kubakwa. Ibi nyine akaba ari ibintu byerekana ko mu gihugu cy'u Burundi harimo ikibazo gikomeye cyane, kandi akaba ari ibintu byerekana ko ibara rizagwa umwanya uwo ari wo wose. Amakuru yacu nakagaruka mu kandi kanya kari buze n'andi makuru turiko turabategurira ahambaye cyane arabana n'umutekano. Weco usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.